neza utegeza kurondera handi hano ushaka kuri kuraja uno musi no nkuru witwa Stegen umva mengo ntari karemera gusoka mugere bamwiteze yuko bo kumva kwitwa Stegen yoteza kuva muri kwa Barcelona ugenda kugwana ikombe cy'isi ndakateza kubarondera umugwi amagwana ikombe cy'isi uno mu Stegen tumubone kwiki ibintu ariko arakora murabihishusha imeze gute je ndagaruka nkibaza ati mbese uno munyezamu Ter Stegen ni ikihe kintu yifuza mu mugwi wa FC Barcelona mu gihe umugwi ubwawo maze kubuna mwereka yuko batamwifuza ndetse atana ubufasha bakimwiteze ko muri uno mugwi wa FC Barcelona ndetse wanashima kanatsinda bakaba baranamuzaniye ko undi munyezamu wa mbere agiye gufata ikibanza ca mbere mu gihe wa kabiri bamumenyesheje ati uko vyogenda kose uwa mbere azoba ari Joan Garcia wa kabiri woze Szczesny wewe nawe ikibanza cawe nta gihari kumbure kugira kizonaboneke nuko bano bose bagira kuri babiri bazoba bamaze guhura n'ibibazo rero ivyo ni ibintu bigaragaza yuko kuronka ikibanza muri wewe atabihare mu mugwi wa FC Barcelona kandi nawe Ter Stegen uri umunyezamu wifuza kuronka ikibanza kugira ngo bikorohere gukunda ukuntu utegura ihiganwa rya Coupe du Monde ndetse unatumwe ko muri equipe nationale tuzi gufasha umugwi kandi wanashima kari n'akaryo keza ka Ter Stegen kuronka ikibanza kubera ko Manuel Neuer uno munsi yaramanitse ibirato gukinira equipe nationale none eske wa Ter Stegen ikibanza ci urumva ko kizoboneka mu gihe atekara nakinishwa muri equipe asanzwe nakiniramo atamwanye karahabwa ni ibintu biba bigoye cyane rero biragakamara tukibaza ati mbese uno Ter Stegen muri FC Barcelona yifuza iki mu gihe bamaze kumenya ko atamwanya agomba ivyo nivyo bibazo bica byongera bikagaruka kuri uno munyezamu ariko je kintu nyamukuru nizera ko Ter Stegen gufata ingingo kutava mu mugwi wa FC Barcelona nuko muri bwiwe amaze kuba yizera cyane ko umugwi wa FC Barcelona bivanye naho ushika canke n'ubushobozi bwayo no kumenyeka n'ubwamamare bw'umugwi bishobora kuzona mufasha kuronka ikibanza canke no gukinishwa ko bumva yuko biragoye kuba wokinisha umunyezamu akinira Osasuna mu gihe ofise umunyezamu wa FC Barcelona iki kinaco kice kigaruka wofu mukinisha umunyezamu wa Osasuna ronka umwanya yama mu kibuga hakoza gukinisha umunyezamu wa FC Barcelona atigera honyoze kugura mu kibuga jemba numva rero inzira yonyene ya Ter Stegen mu gihe si nimba yifuza gukinira equipe nationale nuko yova muri uno mugwi wa FC Barcelona kaja kurondera handi abona ko yoronka umwanya ni no mu gihe mbere na AS Monaco bariko baranamurondera ariko kandi bivana n'ingingo ziwe swat amahitamo nayiwe ni kumva ati je nifuza gukinira equipe nationale y'Ubudagi no kuronka umwanya mwizamu nkabona umunyezamu wa mbere ivyo nimba ari byo bintu yifuza biramusaba kuva mu mugwi wa FC Barcelona ariko kandi nimba ari wa munyezamu yifuza ati jewe ndifuza kwitwa umukinyi wa FC Barcelona ko vyogenda kose mbe n'umukinyi wa FC Barcelona yego nagume muri FC Barcelona ariko bizomugora cyane kuza kuronka ikibanza canke umwanya muri equipe nationale y'Ubudage mu gihe atari karakoreshwa je kubganje iyo ndiko ndaraba Ter Stegen wa FC Barcelona muri iki gihe mbona ikintu kimwe mbona umukinyi ari muri club kubera ko yumva yagawe na club kuruta kumva yuko agira gwanire ibyakazoza kiwe kugeza akakanya je ndiko ndaraba Ter Stegen niki ndamubonamo n'umukinyi ariko aragwana kugira ngo yereke club akababaro kiwe apana kugira ngo agwane kugira ngo aronke ikibanza muri club ndetse nikigeretse ko no mukinyi novuga ngo afise icashakwa ko canke yipfuzwa ko muri equipe nationale kubganje rero bisigura ngo Ter Stegen yari umukinyi yaraberi kugwana kugira ngo ategezwe kuba muri equipe izomuha ikibanza cyo gutangura mu kibuga novuga ngo muri Barcelona ugerageje kuraba ivyo bakoze cyangwa ivyo bariko barakora byose n'integuro zo kugira ngo bamwirukane Ter Stegen genda urabe ivyo batanguye bitangura mu itangazamakuru biraja ko bamenyereza biravugwa kuri president kuri abagabo badeko kuja kwa Hansi Flick ndetse n'abandi batandukanye ugerageje kurabo cyangwa kumviriza gusanga muri Barcelona ivyo bakoze byose cyangwa ivyo bariko barakora ni processes zagiye ziraba kugira ngo birukane Ter Stegen nawe Ter Stegen aza kubabazwa no kumva canke kubona uburyo Barcelona bariko batwara isohoka giwe biramubabaza cyane ku buryo yumva ngo sishobora korohereza club nimba club ishaka kunyikura biraza kubagora biraza gusabwa yuko club isora amafaranga menshi kugira ngo ishobore kunsohora niyo mpamvu Ter Stegen ugerageje kurabaza gusanga buri kintu cyose ariko arakora nariko agikora kubera ko yumva ari cyo kintu canyacu akabaye akora kuri performance ziwe canke kuri kazoza kiwe mugabo
Jemba mbona yuko ibintu byose Ter Stegen muri iki gihe ariko arakora ari ibintu biriko vyiganzamwe agashavuga komakomeye cyane. Ku munsi w'ejo nibaza ko inkuru benshi bayumvise kuri equipe ya FC Barcelona, uyu mugabo Ter Stegen yakoze imyimenyerezo ya wenyene, ntiyariko akora mu bandi, ntiyariko akora muri group, yariko akora imyimenyerezo ya wenyene. Ariko mugabo nabonye indi nkuru yanditswe na none mugabo witwa Javi Miguel ivuga ngo ibyabaye ku munsi w'ejo uno mugabo witwa Ter Stegen akora imyimenyerezo ya wenyene ntivyavuye kuri Barcelona. Ati ibintu vyavuye kuri Ter Stegen we Ahisemwo kuko imyimenyerezo muri gym, aravuga ngo reka nje gukora je muri gym sinza gukora mu bandi uyu munsi. Ibi byose ni ibintu bizana amakenga bikambwira ngo Ter Stegen ku ruhande rwiwe hari ibintu agomba kugoza agoreshe Barcelona, mugabo arabibona neza ngo club iri kurakora ibishoboka byose kugira ngo isore muri squad zabo. Rero ku bwanje ndiko ndaraba uno mugabo witwa Ter Stegen, ndiko ndaraba Barcelona ibiko biraba hagati yabo. Buya je mbona ari ibintu biriko birakora Ter Stegen ariko akora kugira ngo ateshe umutwe Barcelona kuruta gusa kurondera ngo umwanya wo gutangura mu kibuga, kubera ko nubundi n'umugabo witwa Flick yamubwije ukora amubwira ngo Ter Stegen we nta kibanzo ufite cyo gutangura mu kibuga. Rero niko biri kuri wewe uri Ter Stegen wakabaye ugwana kugira ngo ugerageze ngo gutangura mu kibuga. Jewe bimbwira ngo ibiriko biraba muri Barcelona biriko biba kubera ko Ter Stegen ashatse gutesha umutwe Barcelona apana kurondera ngo gutangura mu kibuga. Yego uno munsi none ko tuzi ko uno munsi bimirije igikombe cy'isi cya 2026 witwa Ter Stegen akaza kuba yemera kugwanira avuga ngo ndaguma kwa Barcelona ngo wane kibanza, kandi bamaze kubamwereka yaba witwa Flick yaba uburongozi ndavuga ngo hera kwa president Yohani Laporta n'abandi batandukanye bavuga ati uwitwa Ter Stegen ntabwo ari kiri muri plaza iwacu. Ubwo ntaza guhomba igikombe cy'isi, ahombe muri kabiri, ahombe kuja mu gikombe cy'isi, yongere kandi ahombe kutana nk'umwanya kugeza muri kano kanya mu gihe twabonye kwitwa Manera nawe yamaze kumanika ibirata. Burya ikintu coco nosa nk'ugaruka ko gatoya bwana Meseridiki. Burya hari umuntu mwegeze ko ariko aravuga ati ijambo ngo amafaranga si vyose. Amafaranga araguha vyinshi ariko ntaguha vyose. Kuranyumva? Rero Marc-André Ter Stegen we ubwiwe yaramaze kuba nabona ni ibintu biri clear binaboneka. We ubwiwe yaramaze kuba nabona ko kuronka umwanya mu bwa FC Barcelona ikintu kigoye, mu gihe n'umugonye n'ubwawe uriko urapushinga kumusohora, ariko nawe akavuga ati nimba mwifuza ko nobavira mu mugwi wanyu wa FC Barcelona birasabwa yuko mushira ku meza amafaranga yose y'amasezerano y'imyaka nari nsigaje, kuko birasaba ko umutekerera. Rero mu gihe FC Barcelona nayo iri mu bibazo by'ubukene ibigaragara nkaho mego biragoye, nivyo vyivyo bigoye kandi cyane ko na Marc-André Ter Stegen gusoka muri mugwi FC Barcelona vyoroshe kubera yuko hari uburyo yifuza FC Barcelona bigoranye cyane ko bo muriha. Ariko kandi tugaruke tungere turabe eske kuri Marc-André Ter Stegen hakenewe cyane ubwo buryo canke hakenewe yuko nawe no munsi yoza kwigaragaza muri equipe nationale nyuma yo kumara igihe kirekire atakararonka umwanya ku bwa Manuel Neuer, ariko nawe yamaze kumanika uno munsi atankeka amaze kuhava yuko tawundi munyezamu uza kwashira atari Marc-André Ter Stegen. Niwe Marc-André Ter Stegen azu bwa mbere muri equipe nationale, ariko kandi bizogorana ko azogusubira gufata ijya mbere mu gihe na equipe arimo atanganye kararonka isike uzokwizera umugabo atari ku kazi mu gihe hari abari ku kazi ngaho bahari. Ico ni cyambere. Rero ico je ku bwanje nico mbona nk'amahitamo yabakwiye kugaragara kuri Marc-André Ter Stegen, kandi nkuko Patrick anabivuze sinizeye cyane yuko Marc-André Ter Stegen ari amafaranga yo bamutumye atava muri FC Barcelona, kuko uno musa ayo mafaranga nubwo yo yareka ntiyoza kubaho nabi, iyo yogenda yoza kuri hande mafaranga yohembwa kanatsinda unaravye na ba Busquets nabandi barahevye ari amafaranga bahebeye FC Barcelona, harabahevye miliyoni 220 ingahe, ariko no musi ubuzima bwarabandanyije kubera ko bari ku kazi. Rero mbamona kuri Marc-André Ter Stegen cyari gikenewe cyane cingenzi kuri we kwari kugwanira ikibanza muri equipe nationale. Ukugwanira ikibanza muri equipe nationale rero bizovahe ni mu kuva mu mugwi wa FC Barcelona gusumba uko yona haguma. Rero kubwanje mbamona ari kuri Marc-André Ter Stegen amafaranga nivyo zogiria ica mufashije mu buzima, ariko ntazomuha ikibanza muri equipe nationale. Byiza yorondera umugwi mu ikibanza cyo gukina kugira ngo yitegurire igikombe c'isi cyo muri 2026. Erega nico navuze burya Ter Stegen ariko yanka kuva muri Barcelona ngo kubera ko ari kibazo c'amafaranga gusa cyangwa ari kibazo kijanye n'akazoza kiwe cyo gukina muri club ya Barcelona.
burya ikibazo kiriko kirakomplika ibintu muri Barcelona ni ikibazo kijanye n'uburyo Ter Stegen ariko rafatwa muri club. Erega ibaze wowe ridiki basi dufate turamaze igihe dukorana. Hanyuma umunsi umwe canke igihe kimwe kubera ko nshatse ko par exemple mfise ibintu dupfa par exemple wowe uciye uvyumva natanguye kubibwira abantu bose bari ngaha, abantu bose barabizi, no kuvuga urabizi neza ko aho hantu biri ko biraca naje ntegerezwa kuhamenya, sivyo? Basi uciye uja kuvyandika ku rubuga nk'akarorero, uvyanditse ku rubuga abantu bose bagira babimenya, abantu bose barabizi. Jewe wateguye kuzobimbwira na processes zigiye zitandukanye, wagira abwira abantu je nzogenda ndabimubwire nta canke sindabimubwire nsemaka ngo ninde kuja kumwisigura ko wowe wari umugenzi waruzi ko turiko turakorana, naciye mu bibazo par exemple kanaka mugabo kubera kubona canke waciye mu bibazo kanaka par exemple kubera ko je ndiko ndabona yuko wewe bigoye ko tuzokorana kubera ivyo bibazo waciye mu nshinja. Ibazo ukuntu we muri uza kuvyakira waruzi ngo turamaze igihe dukorana ngo turabagenzi cyane hari byinshi twari dufitaniye dukorana. Ubwo rero nico kibazo Ter Stegen ariko aragira muri iki gihe gituma we ku ruhande rwiwe yiyumvira ngo Barcelona kubera iki bamfata kuno kandi fisi ivyo nani n'abamari yatakino twari bwo turaba, ndetse unagerageje kurabuza gusanga ivyo Ter Stegen ariko aracamwo si ibintu biriko biraza ubunyene, ahubwo ni ibintu byanatanguye Barcelona canke muri Barcelona bavuga ngo nimba turiko turava mu gikombe, nimba turiko turagira gutya, nuko Ter Stegen yagiye kubivuga mu itangazamakuru. Muri vestiaire byarumvikanye canke biravugwa. Je nibaza ngo muri kino gihe muri Barcelona ninde mukinyi ariko canke ninde muntu ariko aratuma amakuru ariko arasohoka vyihuse kuno. Ibi ni ibintu biza bikonona mu mutwe abakinyi bigatuma umukinyi yumva menga ni gicibwa, umenga nta gaciro afise muri club, ibintu byose bikaja hanze. Cyane vuga ngo Ter Stegen uko ariko aragwana binashoboka ko bizorangira avuye muri club ya FC Barcelona, ariko azohava batesheje umutwe canka nahagume avuga ati iki gikombe c'isi nta kundi shobora kugisiba canke nkaje n'umunyezamu wa kabiri, kubera ko gerageje no kuraba umunyezamu mwiza muri kino gihe umudagi uza gusangana umugabo witwa Alexander Nobel asanzwe akina equipe ya VfB Stuttgart. Uno munyezamu yahora muri equipe ya Bano ariko aza gutizwa muri VfB Stuttgart kandi wanashimaga ariko akora akazi keza. Mbona Ter Stegen nk'umugabo yiteguye gutanga byinshi bishoboka kugira ngo gwanire agateka kiwe muri club ya FC Barcelona canke izina ryiwe yongere arisubize kwicubahiro. Rero ku ruhande rwanje sindiko ndabona ivya Stegen nk'ibintu biri mu ruhande rwa sport canke de façon sportive, ndiko ndabibona nk'ibintu bishingiye ku gashavu. Nivyo si byiza kuri Stegen cyangwa kuri kazoza kiwe kubera ko hari club zariko ziramurondera, havuzwe club ya Monaco yari kuramurondera ariko Stegen akababwira ngo je ndiko nibanda kuri equipe ya FC Barcelona, havuzwe equipe zindi zitandukanye zo muri Portugal n'izindi nyinshi ziko ziragerageza kurondera, ndetse ariko navuga na equipe yitwa Manchester City. Bimbwira ngo Stegen wohitamo kuva muri Barcelona ukaja nko muri Manchester City biroroshe ko kugwanira kibanza n'umugabo bitwa Ederson atabanye neza n'aba ba Citizens, ndetse byagiye biravuga yo namwicarika uriya wewe ego yo mwicarika cyane ushobora kuruga ikibanza ugakina mugabo. Je ndabona ko muri iki gihe ibiriko biraho muri Barcelona hagati ya Stegen n'ubuyobozi bwa Barcelona banavuga ngo twebwe tubibona nk'ikibazo, ntibakibibona nk'ibintu novuga ngo bisanzwe, babibona nk'ikibazo iki mu gifaransa no kwita problème, ngira ngo niho bukumva uburemere bw'iki kintu. Ubu Stegen muri Barca bambona nka problem. Reka nakuciremo bwana Patrick, biravugwa nkuko wari ubivuze kwa Barcelona yuko witwa Ter Stegen nabwo atekaragwana cyane kuja mu kibo ko aramaze kubona ko atizewe cyane kwa Barcelona, ariko ikibazo kiragaragara n'umushahara witwa Ter Stegen karagira iki ariko arahimba kwa Barcelona. N'umushahara uvuga ngo uno munsi niba twumvise witwa wa Juan Garcia, twumvise bakirusha ko winjira mugwi witwa Ter Stegen asosoka muri equipe ya FC Barcelona, biza gutera ikibazo gikomeye bigatuma bavuga ngo umushahara wa Ter Stegen asangwa ariko arahemba no munsi kwa Barcelona wari umushahara uza gutuma ugu muri hejuru. Rero aravuga ngo no munsi kwa Barcelona namaze kuba mbona neza yuko batakinyumvamwo kandi bagomba kuba bandungika nkuko ntari ngiziki agaciro ntenda gafise. Rero uvuga ngo amafaranga cyane agomba ngo basi atofuma guma kwa Barcelona hanyuma mugateka rakina mugabo ariko abajya amafaranga burya ino dossier ya Marc-Andre Ter Stegen ntayizanemo ubucuti canke ukuntu bari babanya no mugo mumenye neza kandi mutahure neza cyane basore.
burya boss mufana kazi uranyumva ntibyitwayeho ngo mwarabanye neza ngo mwaragirana ubucuti bwiza. Ubwo bucuti bwiza buza mu gihe akazi ko kagenda neza. Akazi kamaze kuba kagenda nabi, amaze kubona uwo yo gusimbuza akazi akabikora neza ku rugero we yifuza, ntaraba ngo mwari mufitanye ubucuti bwiza cyangwa ngo mwayaga neza cyangwa ngo mwatera inkuru. Icyo nce kintu rero market and test gira bakwiye gutahura. Nakwiye gutahura ngo je ngo FC Barcelona ngo hari ibyo nabahaye muri 2015 ngo hari ibyo nabahaye muri 2016 ngo hari ibyo nafashije mu FC Barcelona ngo ntibarakwiye kunsezerera uko. No, uko siko bimeze. Ahubwo wowe market and test again icara urabe wewe market and test again wifuza iki mu buzima bwawe, kuko burya no kugira amanyama mu buzima no gukora ibintu bya blood affair mu buzima ntaco bikungura. Ariko Yuso ntaguciriyemo nawe uno munsi Ter Stegen na Barcelona nuwo hafise amakosa uno munsi. Je amakosa ndabona kuri market and test again kuko ariko aricira kandi umva nabashaka gukina umupira agomba kugwanira ikibanza ariko yicira kazuza kiwe. No munsi FC Barcelona nabo bamaze kubona ati bivanye n'ibyo twe Barcelona tugomba gushikako, nitubona ko market and test again ari umwe mu banyezamu twoza kwifashisha, ahubwo byo bangombwa byiza gusumba kugira abandi baronke imyanya yabo ko yo tuvira mu mugwe. None we market and test again uracifuza kubandanya career yawe neza uri kuri ku rugero rwiza performance nziza, none ivyo uzobishika ko mu gihe ukiri muri wa mugwi utaguha umwanya wo gukina ukikwicarira. Jewe nta makosa mbona kuri Stegen n'ukuri. Oya amakosa je ndamutora nuko ariko yononera kazoza kiwe. Erega kono na kazoza kiwe ariko ubundi kono na kazoza kiwe bivana n'impamvu zitandukanye. Kubera ko ashobora kuvuga ati kazoza kanje kazokura mu gihe ndi muri FC Barcelona ndiko nimenyereza n'abamenyezamu beza kuruta kuja muri Manchester City kwimenyerezana na Ederson. Oya cyari kuja kuri equipe yari je muri aka kanya. Ariko kandi bwana Patrick twemeranye neza icuma kidakora kigwingese. Ico nemera muri kano kanya no kwikosa bwa mbere na mbere kuri equipe yitwa FC Barcelona. Ijahe kubera ko nta kuntu ubana n'umunyezamu sivyo umaze kubana n'umunyezamu agiye mu biruhuko yavuye ngaho nta kintu wamubwiye amaze gushika mu biruhuko wewe uri club nivyo mumaranye kuva 2014 muri kumwe, uretse ko ari amakosa akunze gukorwa n'amaklub yose kudaha agaciro ivyo umukinnyi aba yaramaze gukora canke isi ivyo amaze kugerako. Wewe amaze kugenda uragiye uravuze amajambo aravuzwe agiye kutuvira muri club, tugiye kuzana umunyezamu mushashe agiye kuba wa mbere ubu ntawe tugikeneye n'ibindi byinshi bitandukanye. Urerekanye neza uyu mukinnyi nawe dukeneye, ariko hakumushikira ngo umubwanirize umubwire uko bimeze. Uri club wihutiye mbere na mbere kuja mu bimenyesha makuru canke se wihutiye kuja kuvuga amajambo atandukanye kuri uwo munyezamu inyuma y'ibintu byinshi byariko biravugwa n'amakuru menshi agiye kuvugwa. Rero kubwanje iyo bimaze kugenda kuno no kuvuga haba hamaze kwinjira blood affair hagati y'umukinyi na club. Mugihe rero wa mukinya akibona gifisa gaturufu ashobora kumeneramwo akababaza club, nawe aravuga ngo ino opportunity ndayifata. Rega Barcelona muri iki gihe nimba wumva ngo nikibazo bafise byari byoroshe kuja kubwira Stegen ngo uzokwicara ugume hano, ati ni waguma ngaho uzokwicara. Mugabo barabizi neza ngo Stegen hari ibyo dukeneye kumuprofita ko niyava muri Barcelona tegezwa koronka nk'inyungu. Amafaranga bakeneye ko amafaranga ahembwa ava ko hamakugeza abandi bakinyi bakabandikira cyane, kubera ko n'amafaranga Stegen ahembwa ni menshi. Ni menshi cyane, niyo mpamvu kugeza kakanya muri Barcelona bategezwa kugerageza kwinginga babwira Stegen ngo Stegen rabusoke kugira ngo turabe yuko twokora ikindi kintu, ndetse no kwanka gusohoka kwiwe mugihe bariko baramusigura ivyo bumva vyari bishikenewe ko canke vyari bishoboka gukogwa. Babibona nk'ikibazo ko Stegen atari ko araborohereza, bari bazi ngo tuzomubwira ngo asohoka cagenda, tuzomwereka yuko atakamara afise muri club acagenda. Ariko mugabo mu bigaragara Stegen ntari ko aritaho kumva ko Barcelona biteguye kumujisha bench cyane kumwicarika kugira ngo asohoke. Ararindiriye burya Stegen azosohoka yuko ndabibona. Ega Patrick hari jambo vuze nk'ikosa kuri FC Barcelona ngo nuko batabimumenyesheje kandi ikosa rya mbere no gufata ibintu byose ukabishira hanze kujana kubiganira no erega ingingo yo gusohora mark and test again si kuvuga yuko ngo FC Barcelona ngo yari yayifashe canke yari yateguye kuva kare, no, ahubwo ingingo yo kuza gufata kugira ngo basohore uno mugabo mark and test again cyane yavuye muri UEFA Champions League, kuko mark and test again yamaze igihe kirekire amezi agira kuri 2 atari ukwezi n'inusu ari hanze y'ikibuga cy'akarakinishwa, ari navyo byatumye basinyisha umugabo woze Stegen. None nk'inyiza ariko inyuma ya mark and test again kugaruka avuye mu mvune azasanga mu rutonde rw'abakinyi FC Barcelona ifashisha muri UEFA Champions League atawurimwo.
none we ashika avuga ati ntegerezwa kuza nshikira mu kibuga ikibanza cy'iwanje kizoba gihari. Biboneka yuko rero nuno Dieta Hansi Free kumenyeza wa Barcelona ararushwa ijambo na Marc-André ter Stegen. Kuko we yaje avuga ati ikibanza canje kirahari, bisigura yuko wose zin ategezwa gukuramo mu gihe naho nuze Hansi Free we yari yamaze kuvuga ati Sezin ategezwa kumara higanwa. Ibyo si je ku ruhande rwanje sindavyumva ko wanashima ndetse ni n'ibintu numva muri urwo ruhande kubera iki birafitanye isano n'urwo ruhande. Uno munsi jambo Stegen yatangaje agishika muri club ya Barcelona ntigeze avuga ngo nje gukina, ntigeze avuga ngo nje gutwara ikibanza canje. No, Erega yavuze uratahura Patrick. Yego reka mvuga ibyo Stegen yavuze hanyuma uransigurira mu bintu byatumye Sezin urugero rwe rusubira inyuma barabimwagiriza uno mugabo Marc-André ter Stegen. Nyene Stegen yavuze gute? Erega hari gihe umuntu ashobora kwivugira akantu ugasanga abantu bagafatiye ko kugira ngo bamushire hasi canke kugira ngo berekana amakosa yo kubera ko hari ivyo batariko barahuriza ko nabo. Ivyo urabitaho. Erega Stegen akiza avuye mu mvune ntiyashitse avuga ngo nje gukina imbere ya Chesney. Ntiyashitse avuga ngo nje gutsindira ikibanza canje. Ter Stegen akigaruka kiva mu mvune yashitse avuga ngo nditeguye gukina, ndameze neza, ubu ndi en forme, meze neza, no kwiyicizere, ego nditeguye gukina. Akija no muri club nationale y'Ubudagi yashitse avuga ngo niteguye gukina. Hanyuma muri Barcelona baca babona muri ico kiringo umugabo yitwa Chesney ariko aragabanya performance ivyo ariko aratanga mu kibuga. Barabona yuko ariko tsindwa ibitsindo ariko agira gute, baca baravuga Chesney ariko agabanya performance kubera ko Ter Stegen yazanye amajambo ariko atuma Chesney yumva adatekaye. Vyanagarutseho umugabo yitwa Chesney nagira n'amajambo agenda aravuga ngo jewe nta kibazo na kimwe mfise cyo kwicara nimba kizigenza Ter Stegen yagarutse kandi yiteguye gukina mumenyereza azofata ingingo mukinishe nta kibazo ndabifise. Be Patrick urazi ko Ter Stegen yarungitse abaje biwe kuja kuvugana n'uburongozi bwa FC Barcelona ati yamara umukinyi wacu yamaze kugaruka ikibanza ciwe kirakenewe. Ayo makuru warayaronse. Ibintu n'ibintu nyene vy'ibibi. Ubundi witwa Ter Stegen ko turavuga amafaranga ahembwa no munsi. Witwa Ander Stegen ho no munsi ahembwa ku mwaka novuga ngo imiliyoni 6,300 vy'amayero. Avyumva? Hama ku kwezi akabahembwa ibihumbi 550 vy'amafaranga y'amayero. Ni kundwi naho hembwa na kundwi nako ku isomene ibihumbi 130 vy'amayero. Uno munsi kuraba witwa Ter Stegen ko numva umwe yaba we Houston yaba Patrick umwe avuga ngo amakosa amwe na ya Ter Stegen abandi bavuga ngo ni Barcelona cyangwa ibinabiriye. Ko numva meka no kana k'amafaranga Barcelona mengi igomba guprofita ivuga ngo we Ter Stegen ivyo duhaye twaraburaniwe turabandi bakindushwe ko turakinisha turiko turiyumvira ko twozana niba twatuzanye witwa Juan Garcia tukadufise witwa Sesiguji kwa mongeje amasezerano gushika 2027 turifuza ko we Ter Stegen ugenda kumenga n'amafaranga Barcelona iriko igomba guprofita ivuga ngo Ter Stegen sohoka wowe sohoka nta kindi kintu tumariye dukeneye abana bakiri bato kandi amafaranga nagabano. Erega ikintu ca mbere kandi nanaguciriyemwo afite amasezerano y'ubwiza 2028. Barcelona bariko baviza ikintu kimwe citwa kugabanya masse salariale ya club. Hanyuma je kumbwira ngo Stegen ngo akora amakosa kubera ko ngo yase gusohoka muri club mu gihe club yamusinyishije amasezerano kugira 2028. Hanyuma club ntibiri kwiragerageza kugira ngo bareziriye kontra ahubwo ikagerageza kumugurisha. Umugabo akavuga ngo je nkeneye kwigumira hano. Ibi bintu burya rimwe nivyo birumvikana ahandi mugabo nivyumvikana. Umukinyi kugira ngo asohoke club yasinya amasezerano kugira 2028 ikintu ca mbere gishobora gukora nuko hagati y'impande zibiri zose baganira bakumvikana ku kintu cya ku mwanzuro bategezwa gufata kugira ngo ibintu bigende neza. Club ikavuga ngo ndagusohora canke club ikavuga ngo turareziriya kontra uko kuri yezireziriya kontra cyo guhagarika amasezerano biza gukora gute. Nuko ubwa mbere na mbere club yemera kuriha cya kiguzi umukinyi bamushirako sivyo canke ikamuriha ibintu byose. Uyu mugabo rero Stegen ari kuri close bira twaye 500 vy'amayero hari none suko none Stegen ariko yangiriza canke ariko yono nitegeka irihe mu kubwira Barcelona ngo nkeneye kwagoma kugira ngo andike kibanza cyane. Hanyuma nimba Houston tuvuga ngo amakosa ya Stegen ngo nuko ngo ariko yicira kariyeri yiwe, kariyeri ni gwiwe
afise ukuntu ariko arayitegura kandi nimba abona Watches ni akaraba n'uno mugabo witwa Joan Garcia arashobora kuvuga ngo je ku ruhande rwanje nimba Barcelona batariko baragomba kundenganya bareke mpanganira ikibanza canje nibabona mbere kwicara nicare nibabona mbere gukina nyine rega nivyo nyine Stegen avuga none iyo abatari kindi kibazo gihuye yaba byari ibintu bijanye na performance gusa z'umukinyi hanyuma umukinyi akavuga ngo jewe nimundeke nikinire nimwabona mbere gukina nimwabona ikibanza canje ndakimirita nzokina nimwabona ntakimirita sinzokina ivyo ikibazo cari he ahubwo ikibazo gihari nuko ku ruhande rwa Barcelona baratahura ngo ibiriko biraba hagati yatwe na Stegen nibijanye no kunyinyurana nivyo ariko arakoresha gusa hanyuma kwa Stegen nawe nyine akabona ngo jewe ibi byo ndiko ndondera kuri Barcelona si bijanye na sport suko babona ntokina canke ntutsindira ikibanza canje ahubwo nuko bagomba gusa kunsora kugira ngo ba profit ibindi byabo sivyo niyo mpamvu ari kuno kunyinyurana ukunyinyurana ni gushingiye kubera ngo kuri performance cyangwa kuvyo Stegen abona Barcelona ari mukeneyemo canke kuvyo Barcelona abona Stegen yari mukeneyemo ahubwo gushingiye mbere na mbere kuvyo ku mubano kubijanye nuko bimvanamo ndetse ni mu minsi mikenyeze mu minsi irenganye imbere yuko aza gutangazwa n'ibi vya Joan Garcia nuko hamanje kuba ikintu kivuga ngo canke amakuru avuga ngo Ter Stegen muri we yumva deko n'umugabo witwa Nsifliki nk'abantu batariko baragomba kumubanira neza bariko bakumba kumukorera nabi ega nanje niko ndanabibona buriya ntaguciye niko ndabibona nanje witwa bariko ari ukuntu mwe bakora muhohotera ari Patrick akaroro notanga urabona burya hari ibyaha usanga bisesema Imana sibyo biriho acana kimwe kidasesema Imana oya hari ibyahanduye rero bisesema Imana nimba uri umuntu usenga ugora usoma Bibiliya birahari ibyahanduye bigera kuri 7 bisesema Imana byose ni 10 na bingahe byose ariko rero hari ibyaha basore oya ayo 10 n'amabwirizwa nivyo utegereza kugendera ko ariko kandi tugaruke ku kintu kimwe muri ivyo byaha byo ni byinshi icyaha cya mbere kitabarirwa bacita icyaha cyo kurogota ku Mana sisa oya Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi ico cyane cyo cyaha cya mbere kihari no muri Bibiliya tunabandanya voilà reka tunavyihoze kuko sivyo tunarimo tuzobigaruka ko turi muri ico kiganiro neko ndavuga ati rero nagomye gutanga akarero kuri ivyo byaha ariko hari ibyaha bivuga ngo hari ibyo ucumura ugasanga ucumuye ku Mana n'ibindi ucumura ugasanga wicumuyeko ahubwo nasanze ibyaha byose ucumura ku Mana nawe uvyicumuyeko rekana nivyo rero hari n'ibindi rero usanga biriho bihari ugasanga wicumuyeko ibyo ucumura ugasanga ucumuye ku Mana n'ibyo usanga wicumuyeko hari amakosa rero Stegen akarakora wowe urashobora kubona ko atari amakosa yego nivyo n'ingingo ziye kubera yuko bari muri iyo position yo kunyinyurana ariko kandi ya makosa navuga na makosa ariko arikoshereza wenyene ubwiwe kuko Mark Andre Ter Stegen no musi imyaka 33 wogeje kumuraba asigaje nk'imyaka ingahe muri karere umupira w'amaguru ushobora gushika nka 8 oya imyaka 40 umunyegori imyaka 33 abakiri mike ntacyo muri football moderne ni ibintu bigoye Buffon yahagaritse ku myaka 60 oya raba n'umugwe karasamira none hari nk'imigwi itifuza abanyezamu bafasha gutwara ibikombe nukuza gusinyisha umunyezamu w'imyaka 33 canke ningahe cyane ndiko ndavuga ati rero kutava mu mugwi wa FC Barcelona kwa Mark Andre Ter Stegen uri kurumva nikosa arikosheza ubwiye kubera yuko ari mu mugwi bwa mbere na mbere utazomuha kanya ko gukina mu kibuga kandi mu gihe nawe nyine ubwiwe yifuza gukina ku Diamond biragoye ko Alemanya bazoha umwanya umunyezamu atari karakoreshwa mu gihe hariho ko barakoreshwa muri za sazga nta mwanya yoronka n'ubundi atari karakina n'ubundi iryo niryo kosa rero no mushinja Ter Stegen ariko arakora ku giti ciwe ariko ubundi naho kuza kurekrama uburyo bwiwe yakoreye uri kurumva biri mu kuri simbona ko hari kosa rihari tuva kuri no dossier tunahiraheza Ter Stegen kuguma kwa Barcelona haraza kuba homba nde cyane gusumba uwundi y'aba Barcelona equipe witwa Andre Ter Stegen kugenda tukorotira ino dossier yacu ya Andre Stegen oya muri rusangi je mbona ko bose bafise uruhombo kubera yuko nimba Mark Andre Ter Stegen nimba FC Barcelona ifuza kumusohora Mark Andre Ter Stegen bwa mbere nambe ni kugira abagabanye masse salariale yo mugwi kubera yuko Ter Stegen amafaranga ugejeje kuraba amafaranga ahembwa amaze gusohoka umugwi birorohera cyane umugwi wa FC Barcelona no gusinyisha umukinyi undi mukinyi umwe canke babiri ico ni cambe cakabiri naco kuri Mark Andre Ter Stegen nawe ubwiwe kuguma mu mugwi wa FC Barcelona
agumye mu mugwi ubwa mbere nambe utazomuha umwanya wo gukina utazigira umwana akanya ko gusoma kontorire ivyo bizogorana cyane muri equipe nationale kuzuza kuronka umwanya wo gukinishwa mu gihe kandi nawe karyo keza ko kugira ngo yigaragaze ashobore kuba naza kuronka umwanya mu gihe uwahora amutwara ikibanza yahora afata ikibanza cyambere muri equipe nationale yamaze kumanika ibirata atakigiye kuba ariko aranaboneka karyo keza reka kandi Stegen kuronka ico kibanza ariko biragoye ko azokironka mu gihe agumye muri wa mugwi utazomuha umwanya wo gukina nuko kabisa bimeze kwitwa Stegen akaravuga ko kugeza muri kano kanya ashobora kuba avuga ati vyanka bikunda ataza kuba nguma muri equipe Novo FC Barcelona ndeze ko ndagwana ikibanza ati binashobotse wanashaka ashobora kuba ndandoronka ikibanza uva gukina nsheko witwa Juan Garcia hamwe nitwa Wesesi eka tuvuge tuti waiting turabe dosi witwa Stegen ndeza kuri kararange ariko imbere tuve hano mu nyemerere tuje